bagenzi hoteli nkuru rero ndahantu bita Narok meje gufungura ariko oya ntabwo ngira ndabwire ibyo nafunguye cyangwa iki ahubwo ndabwire isomo meje kuronka ubunyene bagenzi ni kuri Imana abakenya babaho kujya kw'abanyamerika cyangwa kw'abongereza bavuga basiganwa n'umwanya barirukanga n'umwanya bya danger ku buryo uzosanga nta muntu afite umwanya wo kwikira ngo girafungure kana wundi washaka ni muri interieur mugabo ndabigiye ukuntu bakoresha umwanya ibaze kuri restaurant kuri reception hajya mugirisha amakomande muhahurira muri abantu isinzi mugabo hagere kumuje kwicara yo mufungure babaha ibyo mufungura rumigwa usanga bose bagiye kumbe bagura ibyo bajana bagenda barajya donc nta mwanya wo kwicara arumva murazi ko hari abantu bafungura nko mu Burundi mu buzi hafi ya bwose no mu privé ndabizi ko biriyo kona naje ukazi birahari aho usanga ngo midi ni pause ngaruka 14h nuvuga isaha zibiri zose usanga ngo ufungura no aba nta 10 minutes byo mutwara 10 minutes yiki yuko manda ivyo kurya no nukuvuga aratuma kivyo kufungura acha tora acha genda mu muduka cyangwa acha genda mu kazi kiwe aza kubana nyakora ariko arafungura numiwe natanga isanze twicaye turi abantu baki babaho ariko ikindi naco mu budandaji no kuri kwa Mungu mumenye ko arabashapu nuvuga ntahema nibaza ko aza guhema tashi barafunga umwuka bakaza guhema batashi donc abakozi bari sharp kugiro bitangaje ariho ibujumbura ariho ma service asigaye numva batazira ikigamba service gamba numva ko service ziba zitonda wesanga uratumye ko atiyenza n'ikinyobwa nyenza n'igifungurwa ukarindira sigaye wibaza ati n'abantu barazi ko nza n'amafaranga barazi ko atari ikintu cy'ubusanje kugira so aba rero nukuri kw'Imana bariruka n'umwanya biteye ubwoba n'abantu donc tuzosanga ibiduga byinshi paritse baje gufungura gutya vraiment much respect ku Kenya ndabemeye kandi baranyemeje ari ikintu cha fast food abanyabujumba nanize kumbona umuntu umwe nzi yari yagitanguje ariko natakibandanya genzo pfuma ndacikorera cange why not tutonagikora turi bangahe none ego umwe ntazokwira Burundi bwose fast food twige kujana n'umwanya twige kunyarutsa umuntu tori bifungu agenda kubera kari ndakwicara bananje barankoza baranyigishije sana ndabarahiye abantu bakora nk'ibimonyo mvuze nk'ibimonyo nimo bitwenge ikimonyo ubuzima bwacu uzokirawe kiri hasi kiro kiragenda kimonyozi sinzi ko mu marumukizi ariko ikimonyo aho kanyabuzima ukuntu kabaho nikazi kugira kabaho ukarateramye ngo karicaye no utaramye kayo karagenda uzokana kayo kwega ico gakwega kandi byinshi biba binagasombye nguvu nta nari muzo buri kimonyo cicaye giraterana no nibibaho urashaka kubona mu byo bita imiswa cyangwa intozi ni ibintu byo kwigira ko bashaka navy'ubuzima mugabo byo harabaho ibyitwa nk'abasirikare baguma ahantu baguma bateramye barinze umutekano kumbure ariko ikimonyo igipima kimonyo kiranamenya ko umunsi umwe hazoza iki ibyo kujya bibure rero kiba kiritunganya ikiri kazoza cyaragize akanogo umwobo kiba cyarimburiyemwo kikazoce kibaho igihe cyose cici akitiriwe kiragorwa sasa uzigara wimana none twebwe abantu hage nitwe duciye ubwenge cyangwa dukwiye kwigira kuri utwo dukoko aha sishatse kugeranyera abanyakenya bagiranje nibimonyo atari kubagiranye n'ibikoko ahubwo mvuze mu buryo bakora umukozi wabo abaye atari umuntu w'umushapu muri bene ubwo buryo abatari wa mukozi azi gutanga service mu buryo bwihuta abamusezera byoroshe gose uvuga ati we ondoka hape toka wende tsirete mwingine sasa rero ni iyo ugiye gukora akazi ugakora
ushimye ukareka naho kakareka ofete ikintu kijemwo wese wewe wese 100% baranyigishije sana ariko kandi murumva ko mu byo banyigisha ngaruka nkaca ndabisangira namwe we kandi muri zi fast food rero muza usanga biranazimvye trop birazimvye ariko kubera ko ari express donc uye service bita express reka tugiranye nk'ubu nka bijya bya passport mu Burundi abantu baje kugura passport ufate iri kuri 300 ni 350 aha cyavuga ati yiri 600,000 uciro nka misahino ndisiri ko beshi bohitamwo iyo service express that's why mbona ko nibifungurwa bizimvye bikanyaruka bigutwara umwanya oya ebana ngani wabajene zamvugo zikijene ngo ayo mavuta sana